Shalom shalom mwese abakunzi bankunda ijambo ndabahaye ikaze cyane n'umunezero gusubira kubana namwe niteka ndabishimira Imana cyane gose Imana ibahezagire mwebwe mwese musengera kandi no kuri mukomeze musengere kubera ko iki ni gikorwa gikenera amasengesho igikorwa cyose c'Imana gikenera amasengesho rero muze musengera no kuri ndabona ukuboko kw'Imana ariko kandi ndanabona n'intambara bivuga ngo rero amasengesho arakenewe rero mwebwe mwese musengera Yesu abah umugisha mwebwe mutahora mubikora mu bitangure ndaterereje amasengesho Yesu abahezagire bashasha ndabahaye ikaze ni ku rubuga rwitwa nkunda ijambo tuhavugira ivya Yesu tuhavugira ivy'urugendo ruja mu ijuru tuhavugira ivy'agakiza no kuri kandi turahezagirwa ntuzokwicuza kuba hano uzoharonkera umugisha hamwe natwe urashobora gukunda ama video urashobora kugira ama commentaire no kuri commentaire ndazikunda cyane gose ziranyubaka ziramfasha ziranyereka n'ingene senga murashobora kandi gusangiza ubutumwa abandi nama nabivuze ku ijambo ry'Imana hariya muri Yesaya riravuga ngo ubwoko bwanje ngo burimbuwe no kutamenya rero iyo uri kurasangiza abandi ijambo ry'Imana ubu uri kurashigikira uri kuraterera mu bwami bw'Imana kugira ngo ubwoko bw'Imana ntiburimbuke kugira ngo bumenye ivy'Imana rero wowe usangiza ubutumwa abandi Yesu aguha umugisha nimba utahora ubikora urashobora kubitangura no kuri ubu uri kurakora igikorwa uzoba uri kuravuga ubutumwa nka jewe kuri wa munsi wa nyuma wa munsi tuzorenguka imbere y'Imana kugira ngo duhemberwe ibikorwa vyiza twakoze nawe uzohemberwa kuba warasangije ubutumwa abandi kuko uzoba nawe waravuze ubutumwa muri iyo nzira ubutumwa buvugwa mu nzira zitandukanye rero iyo uri kurasangiza ubutumwa abandi nawe yaba ari iyo nzira Imana yagukoreshejemo kugira ngo uyikorere rero ndaguteye intege wewe wahora usangiza abandi canke wahora abona umenga ntibikenewe nagira ndakubwire ngo ni ikintu gikomeye cyane gose uzohora usangiza ubutumwa abandi hama ni waba utari bwagire subscribe canke uri mushasha urashaka kugira subscribe kugira ngo uzuraronka ama video uko ndayasohoye Yesu abah umugisha mwese nari nibagiye kwivuga kuri bashasha amazina yanje ni Karen Bera baranyizigiye shira mbere ndashima Yesu ndakijijwe ndi mu rugendo ruja mu ijuru Imana ibah umugisha amajambo y'Imana ashaka dusangira uno munsi ari mu gitabo ca mbere Paulo yandikiye Abi Korinto igice ca 10 umurongo umwe gusa wa 13 niwo nashaka ko tuvugana ko uravuga ngo nta cabagerageje kitari c'umuntu yoshobora kwihanganira ariko Imana niyo kwizigirwa ntizobakundira ko mugeragezwa nibiruta ivyo mushobora ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira Imana ishimwe cyane gose uno munsi nashaka kuganira n'umuntu avuga ati iki kigeragezo ndakimazemo igihe kirekire avuga ati iki kigeragezo ndarushe naco umuntu avuga ati ndarambiwe umuntu yumva ko arushe n'ikigeragezo niwe nashaka ko tuganira no munsi iri jambo dusomye nashaka kurivuga ko ibintu bitatu icambere nashaka kuvuga wowe uvuga ati iki kigeragezo zakimazemo igihe kinini iki kigeragezo kirandambiye iki kigeragezo kiranja iki kigeragezo kiranyishe wowe uvuga gutyo wonye icambere nashaka kubwira nuko ibigeragezo bishikira bose nturumwe you are not alone nturi wenyene bose barageragezwa twese turageragezwa twese turaca mu bigeragezo ariko igikomeye nashaka kubwira ni ingene wifata mu kigeragezo Imana ishimwe cyane gose ico nico nashaka ko tuvugana uno munsi hari igihe umuntu aba mu kigeragezo akacakira akavuga ati ikinyene nitwibanire ntikizokwigira kinahinduka akaciyitirira agasigara avuga ngo vya bintu vyanje nimba ari umwana yakunaniye kurya nyene ngo nikujya nyene ngo naramwakiriye ngo ndamutunze kurya nyene uramaze kumva abantu kudavuga ngo ngujya ndamutunze kurya nyene ni kuvuga ico kintu yaramaze kucakira ku buryo avuga ati iki inyi ntikizokwigira gihinduka ikini twibanire akakigira iciwe narigeze kubivuga ko ningene umuntu ingwara ashobora kuyigira yiwe agasigara
yiyitirira agasigara ngo ya ngwara yanje, ngo nahora mu bitaro shango ya diabete yanje yari yaduze, nahora mu bitaro ya tension yanje yari yaduze, akakigira iciwe akaciyitirira. Ndakubwire ngo ico onye ni ikintu co kuhagarika. Uhagarike kugira ikigeragezo icawe, uhagarike kumenyera ikigeragezo, uhagarike kuvuga ngo iki ni twibanire. Oya, ntabwo waremewe kuguma muri ico kigeragezo, ntabwo uwari wo mugambi Imana igufiseko. Hari igihe abantu baba mu kigeragezo akamara igisagara cose arondera abahanuzi kugira ngo amuhanurire, kugira yumve amuhanurire ryari azova muri ico kigeragezo. Hakabaho n'abandi amasengero yose yarayamaze ayazunguruka kugira ngo ikigeragezo gihere, arondera ahantu aruhukira ico kigeragezo. Ariko uve ndakubwira ikintu kimwe, umuhanuzi wa mbere w'ubuzima bwawe ni wewe nyene. Ni wewe wo kwigirira prophecy, ni wewe wo kwihanurira ku buzima bw'iwawe. Yesaya 54:17 haravuga ngo nta cacuriwe kukugwanya kizogira ico kukugira, ngo n'ururimi rwose ruzohaguruka kukugwanya ngo uzorutsinda. Ahantu nkunda cane rivuga ngo kuko ngo ni wo mwandu w'abasavyi banje. Haleluya. Umwandu wawe si ico kigeragezo, umwandu wawe si yo ngwara umazemo igihe kirekire, umwandu wawe si ugo rugo rubi umazemo igihe kirekire, umwandu wawe si uwo mwana amaze igihe akugora, umwandu wawe si uwo mukozi mukorana, si uwo mukoresha wawe. Umwandu wawe si ico kigeragezo, umwandu wawe nuko atacacuriwe kukugwanya kizogira ico kukugira, nuko atarurimi ruzohaguruka kukugwanya ruzokunesha, ahubwo wowe ni uzorutsinda. Haleluya. Wowe rero uriyatura ukavuga ngo Mana wavuze gutya na gutya mu ijambo ryawe, ivyo ukavyatura ku buzima bw'iwawe, ukabwira Imana nimba ari ingwara, nimba ari ivyaha, ukavuga ngo Yesu ijambo ryawe rirambwira ngo mu mishishagu yawe twarakize. Ukavyatura ukavuga ngo ndakiriye gukira kuko mu mishishagu yawe narakize. Warashishaguwe kugira ngo nkire, ndakiriye gukira. Warashishaguwe kugira ngo nkire ivyaha vyanje, ndakiriye kubohoka ku vyaha vyanje. Ugasenga gutyo onye ukiyaturako ayo majambo. Nurindire kuja kuvyatugwako n'uwundi muntu, nurindire ko ari uwundi muntu azoza kuguha ubuhanuzi. Umuhanuzi wa mbere ni wewe nabivuze, iyature kwa ayo majambo. Ushobora kuba ari urugo umaze n'igihe uri mu mubabaro, umaze igihe ugwa usragoringa mu rugo, wa muri urakubitana no wo mubana, wa muri kuriyumvira mbega Mana uyu muntu je tuvane. Ariko ibuka ko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 19:6 ngo ico Imana yamatanije ntihagire umuntu agitandukanye. Hagarara kuri iryo jambo, hagarara kuri iryo jambo ryature ku rugo rwawe, uvuge ngo Mana ijambo ryawe rirambwira ngo ico wafatanije nta numwe agitandukanye. Ijambo ry'Imana rivuga ko ikintu gitandukanya umugabo n'umugore n'urupfu. Ico kintu cyose caje kwigira urupfu hagati yawe n'uwo mubakanye gikureho, kubera ko ntabwo ari ico Imana yavuze ko kizobatandukanya. Nimba ari umuntu yaje kubatandukanya mwita urupfu, kuko niko Imana imwita. Uvuge ngo Mana uyu muntu yigize urupfu ndamukuye mu rugo rwanje, iki kintu cigize urupfu ndagikuye mu rugo rwanje, kubera ko ijambo ryawe rimbwira ko ico wamatanije atamuntu umwe ashobora gutandukanya. Uvyature ku buzima bwawe, watura amajambo y'Imana. Wibuke ko Satani ariko aragerageza Yesu yamutsindishije ijambo, yamunesheje ijambo ry'Imana. Kandi Satani azi ivyanditswe, nico gituma adashaka yuko umenya ijambo ry'Imana, nico gituma adashaka yuko uba mu ijambo ry'Imana, kuko arazi yuko niho hari intsinzi. Ntiwemere yuko Satani agukandamiza muri ico caha, muri ico kigeragezo, akugumizeyo, akumvishe yuko ivyawe vyaraheze. Oya, ntivyaheze. Mubwire ijambo ry'Imana, mubwire ngo ijambo ry'Imana rivuga kunuko, umubwire ngo ijambo ry'Imana rirambwira mu Abaroma 8:39 ngo nta na kimwe kizontandukanya n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Ngo n'urukundo rw'Imana ngo ruri muri Kristo Yesu. Haleluya. Urukundo rw'Imana rubonekera muri Kristo Yesu, ngo nta na kimwe gishobora kudutandukanya nago. Uyu yari Paulo ariko arandikira Abaroma, ariko arababwira ibintu vyinshi by'urukundo rw'Imana. Hanyuma mu nyuma arababwira ati menye neza ko naho goba urupfu, naho goba ubugingo, naho baba abanyamarayika, naho bafise ubushobozi, naho goba uburebure bw'amajaruguru, naho goba uburebure bw'amajepfo, nta na kimwe gishobora kuntandukanya n'urukundo rw'Imana. Yari yamaze gutahura urwo rukundo yuko atakindi kintu na kimwe gishobora kurunyeganyiza. Aravuga ati aha no mu rupfu nojayo, sinshobora kwemera kuvana n'urukundo rw'Imana. Yari yararusogongeye, niko abanyarwanda bavuga, yari yararuguseko
aravuga ati sinshobora kwemera ko hagira ikintu na kimwe kintandukanya n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Imana idushoboze cyane gose. Nari navuze ngo shaka kuvuga ku bintu bitatu kuri ujya murongo. Ikindi nashaka kuvuga ko ni hajya havuga ngo Imana niyo kwizigirwa. Haleluya. Ngo Imana niyo kwizigirwa. He's a faithful God. Ni Imana yo kwizigirwa. Ni Imana itwitaho. N'umuvyeyi mwiza. N'umuvyeyi mwiza. Ngo ni Imana yo kwizigirwa ngo kuburyo nta na kimwe izokwemera ko kikugerageza udashoboye kwihanganira. Umwana wiwawe ntushobora kumuhereza ikintu ubona ko atoshobora gutwara. Kubera ukuntu ucaringa kuri uwo mwana, kubera ukuntu umukunda. Hariho ibintu udashobora kumuhereza. Ntushobora gufata ikintu gipima ibiro 10 ngo ugikorere umwana w'imyaka 3, w'imyaka 4 ngo umubwire ngo akirikorere. Ni uramukunda, umufitiye impuhwe ku buryo udashobora kwemera yuko umuremeka ikintu kimuremereye, ikintu adashobora kwikorera. N'Imana rero nuko n'umuvyeyi tugeragezwa n'ibintu dushoboye guterura, dushoboye kutwara. Nivyo vyonyene itwemera ko dutwara. Sinzi ko wari bwumve umuntu uri kuramuyagira nk'ikigeragezo waciyemwo intambara akaca kubwira ngo shango wewe ngo urakomeye, ngo ivyo je ntavyo noshobora. Ntabwo ari kubera ko atobishobora, ni kubera ko Imana yabonye ko ari wewe. Natahuye yuko ikigeragezo no burya niyo kikugezeko Imana iba yakwizigiye. Imana iba yabonye yuko ushobora kuba umwizigirwa ukagitwara amahoro, nikigukure kuriyo, nikigutuma ucumura. Kubera ariko ari Imana y'umwizigirwa yabonye yuko ico nyene nico ushoboye gutwara. Ni uriya vuga rero ngo ntavyo yoshobora. Nawe burye uzorabe mu nyuma naratangaye kubera ko hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo byaje ntavyo noshobora, ngo bijya je ngo wapi ngo sishobora. Ariko ugasanga mu nyuma bijya nyene same exact thing nawe nyene byaramubayeko. Uwo muntu mu nyuma ugasanga nawe yarabiciyemo kandi he's strong, they are strong. Kubera iki? Kubera ko Imana irinzi guhereza ikintu, irinzi permettre ko ikintu kikubaho. Nuko iba yabonye yuko urashobora kubifata, urashobora kuvyihanganira, urashobora kubitwara, urashobora kubisurmonta. Numva ko muri iri jambo Imana iranaguha n'inkomezi zo kubirengera. Imana idufashe cyane gose. Rero Imana n'umuvyeyi iratwitwararika. Yesu yigeze kuba ariko arigisha muri hariya muri Matayo igice 7 ariko arababwira kuva ku murongo w'7 ababwira byo gusaba ngo musabe muzoronka, mukomange muzokugururirwa. Aravuga ngo hari umuntu umwana wiwe muri mwebwe yo musaba umukata akamuhibuye, hari umuntu umwana wiwe muri mwebwe yo musaba ifi akamuha inzoka. Ngo nimba mwebwe muzi guha ivyiza abana banyu, ngo mbega so mu ijuru ntazorushiza. Haleluya. Ngo so mu ijuru ntazorushiza kubaha ivyiza. N'umuvyeyi mwiza rero. Nako ndavuga ngo n'umuvyeyi mwiza. N'umuvyeyi mwiza ara caring about you, arakwita, aragufitiye impuhwe. Ntashobora kwemera yuko ugeragezwa n'ikintu udashobora kwihanganira. Ntashobora kwemera yuko ugeragezwa n'ikintu udashobora gusurmonta. Imana idufashe cyane gose. Ica gatatu nashaka kuvuga ko nuko Imana mu kigeragezo iraducira icanzo. Haleluya. Kare nahora ntahura ko iri jambo rivuga ngo Imana izoducira icanzo. Natahura yuko Imana izoncira icanzo cyo kugira nsohoke mu kigeragezo, like a way out. Hari ukuntu dusoma umurongo ntituwuheze wose, tugafata tukahotena kajya kantu kadufasha cyane, kajya kantu dushaka dukeneye. Ntuheze umurongo wose ngo wumve uko uvuga. Nico gituma abantu umva mu nyuma bacika intege akavuga Imana je yaranyibagiye, Imana yarase kuncira icanzo, yarase kumva muri iki kigeragezo. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo izoducira icanzo ngo kugira ngo mubone ingene mwihangana mu kigeragezo. Haleluya. Waruzi ko Imana igucira icanzo ukiri mu kigeragezo ngo kugira ubone ingene wihangana. Donc no kushobora kwihangana mu kigeragezo, no gushobora kukigumamwo udacumuye ukacihanganiramo. Ico ni canzo Imana yabaraguciriye. Warubizi? Ivyo naje ndabimenye vuba. Ni canzo Imana iba yaguciriye. Dore ngo izoducira icanzo ngo kugira ngo dushobore kwihangana mu kigeragezo. Iyo Imana gucira icanzo uri mu kigeragezo ni wa muntu aba mu kigeragezo ariko ntacumure.
ntarogote ku Mana, ntayivumbureko, kubera ko kenshi ikigeragezo kidutwara kwihangana. Iyo umuntu nawe atihangana aracumura. Uzubirabe neza, iyo utagira ukwihangana uracumura cyane gose. Iyo utagira ukwihangana umuntu akakubwira nabi biranka kuhora, ukaca nawe umwishura nabi, ukaca nawe umutuka, mugatukana canke no kugwana mukanagwana, kubera iki habuze kwihangana. Iyo utagira ukwihangana umugabo wawe aguca inyuma, nawe ukaca ugenda kumuca inyuma, ukaca uvuga ngo okay, kimwe ku kindi nanje ndagiye. Utagira ukwihangana umwana wawe umukobwa gwa mucaha gatwarinda, ukaca umwirukana, ukaca umubwira ngo mvira mu bana, ndakuvumye ntukira umwana wanje. Kubera iki? Wabuze ukwihangana mu kigeragezo. Wageragejwe muga ntiwaronka kwihangana. Wabuze iki? Akanzo. Igihe natahurira ijambo narakuyemo isengesho rikomeye cyane gose. Igihe cyose ngeragejwe cansenga mbwira Imana, Mana ncira akanzo. Irancira akanzo, ako kanzo kakaca gatuma ihangana, kakaca gatuma nshobora kuguma ndi faithful to my God, kandi nkiri muri ca kigeragezo narakivamo. Imana idufashe cyane gose. Mwene data, Imana igucira icanzo, izo nagukura muri ico kigeragezo. Nukuri ivyo sindabikekeranye, Imana irakura abantu mu bigeragezo. Hariho umunsi ico geragezo kizovaho. Ni wiyumvire ngo kizokwamaho. Umusigo zero yavyanditse neza ngo igihe cyose kigira igihe cacu. Habaho igihe cyo kurira, hakaba n'igihe cyo kuririmba. Rero umenye ngo nimba uno munsi uri kurarira, hari igihe uzoririmba, hari igihe uzoshinga intahe, hari igihe ayo marira azoba ari bitwenge. Ariko mu gihe bitaraba, mu gihe ukiri muri ivyo, senga Imana uyibwire ngo Mana ncira icanzo cyo kugira ngo shobore kwihangana. Menya ngo Imana yarakwizeye. Mora ndayibwira ngo Mana ko wanyizeye ukandungikira iki kintu ndacakiriye, ariko rero ncira icanzo cyo kugira ngo menye ngene ndacihanganira. Ko wabonye ko ari je ndagikwiye, kuko ijambo ryawe rimbwira yuko atacangerageje ntashobora kwihanganira. Ijambo ryawe rimbwira yuko uri Imana yo kwizigirwa, utazokwemera ko ngeragezwa nikirushe ico nshobora. Ko waretse ko kinzako, ni kuvuga nico wabonye ko nshoboye, ko wabonye ko ndagishoboye, ma kwihangana, ncira icanzo ume kucihanganira. Nico catumye Yobu ageragezwa, ariko ntiyava ku Mana. N'umugore babanye yamukunda aramuta, aragenda aramubwira ati tukiyo Mana uyiveko, ariko Yobu aranka kuyivako. Yari yaratahuye yuko ni Imana yamwizeye, Imana yabonye yuko arashoboye kubihendoringa, arashoboye kubifata. Kandi igihe carageze Yobu arabivamo, igihe carageze arashumbushwa. Yobu ndamwigira ko cyane gose. Reka ndangirize kuri uyu murongo wo muri Yeremiya 29:11. No murongo tumenyereye uvuga ngo kuko nzi ivyiyumviro ndabiyumvirako, ni je Uhoraho ndabivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo ndabahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Ivyiyumviro Imana igufise ko si ivy'ivyago. Imana ikwiyumvira ko ivyiyumviro vyiza, ikwiyumvira ivyiyumviro vy'amahoro, ivyiyumviro vya kazoza keza. Nivyo vyiyumviro Imana idufitiye. Ibindi ni Satani, ibindi vyose biva ku mugwanizi. Nukuri biva ku mugwanizi. Imana idufitiye ivyiyumviro vyiza, idufitiye ivyiyumviro vy'amahoro. Nivyo vyiyumviro vyonyene Imana idufitiye. Nta nyungu nimwe Imana igira mu mubabaro wawe, nta nyungu nimwe Imana igira muri ako gahinda kawe, nta nimwe. Imana igufitiye ivyiyumviro vyiza. Wewe ico ukeneye no guhaguruka ukavuga ngo harageze ko ndabishira kwiherezo, harageze ko ndabihagarika, harageze ko ndavuga no kuri ibi bintu. Imana yaraguhaye ubushobozi bwose. Atura ivyiza ku bana bawe, atura ivyiza ku rugo rwawe, atura ivyiza ku bugingo bwawe, atura ivyiza gusa. Satani reka nsubire ndamuvuge ko kandi arafise ukuntu akunda kuvanga ibintu, akaguma kwereka yuko nimba uri mu kigeragezo runaka ni kubera bad choice wagize, shwambi canke guhitamo nabi, hari ikintu wahisemo nabi ukora ikosa. Satani akama kwereka yuko ikintu cyose kibaye akaca gifatanya, arafatanya cyane
arafatanya gose akaca agenda agafatanya ikintu cakubaye ko akagifatanya n'ikintu cabaye mu myaka 10 n'ingahe iheze canke 20 na iheze akagenda agafatanya. Ukabura umukobwa waratevye kurongorwa, Satani akaca akubwira ati none ntubizi ko iwanyu mutarongorwa, kandi ukavyemeraga ukavuga uwacu ntiturongorwa, reka ndavyakira uko nyene, ninironkera umugabo yontera inda nzovyara nirerera umwana wanje, kubera iwacu ntiturongorwa niko bimeze. Ico ni ikintu kiva ku mwasi, uwo ni Satani akakumvisha ikintu yuko ni uko nyene bimeze. No twebwe iwacu nta muntu yubaka imyaka 10, nta ama divorce nivyo vyacu, n'abavyeyi banje ntibamaranye kabiri baciye bavana. Nawe ukaca wumva yuko ikigeragezo kimwe caje mu rugi wawe, Satani akaca afatanya na vya bindi vyo kuva ku bavyeyi biwawe, kuva kuri kubisekuruza vyawe vyose, akaca agenda arabifatanya vyose, ukaca ugira conclusion yuko iwanyu ntimwubaka, iwanyu ni imyaka ibaye myinshi ni 5 gusa muca muvana, ukaca usambura, ukaca uvuga ati je ndagiye kubera ko iwacu nitwubaka. Aho Satani yanesheje kuko nico yashaka. Wowe rero kuraho ivyo zo kuvuga ngo iwacu niko tumeze, ngo iwacu. Umuntu arafata nk'ubunye ageze mu myaka ya 40, 30 na akatangura kwiyaturira kw'ingwara, akavuga iwacu vraiment diabete nta numwe atagora diabete, kuva kuri papa, kuva kuri sokuruza ama diabete nyene ni hereditaire, ukavuga ko ari ingwara nyene y'umuryango. Hypertension ni ingwara y'umuryango, twese twarayimenyereye. Tahanaje w'imyaka ngezemmo burya ngira ntangure kuyigwara. Umuntu akaca atangura agahindura alimentation, agatangura kurya nabi ngo kugira ngo kubera gwageze muri ya myaka ngo yangwara ngo nawe ngwigiri mufate. Umuntu akabohwa n'ibintu byo kuba mu vya hariya. Satani akaguma afatanya n'ivya hariya anye byo kuva ku bavyeyi bawe, akabifatanganya. Wowe ugashutangura ugeze muri za 30 ugatangura ukavuga ati ubu rero diet regime y'ibisazi kugira ngo sinzogware hypertension, kugira ngo sinzogware diabete, kugira sinzogware cancer, kugira sinzogware ibi nibi, kubera yuko nivyo mu muryango niko bimeze twesha tubigwara. Uwo ni Satani. Narigeze kuba ndi muri iyo situation nkiyumvira ngira nkwize kahanta, ndiyumvira ndavuga diabete muhiri wacu, mama yarayigwaye, abo tuvukana barayigwaye, umugabo wanje arayigwaye, bisigura ngo n'abana bari expose nabo nyene, n'abana nabo nyene bizova bibajamwo. Ndavuga diabete kwere nanje ubunyengira ntangure kuyirinda, ni ikintu c'umuryango. Ariko haragera igihe ndavuga ati umunsi natahura yuko ari Satani ariko aragerageza gufatanganya ibintu, ndavuga mu izina rya Yesu sinzoyigwara. Kubera iki ntegezo kuyigwara? Kubera ko ngo ni ingwara y'umuryango mbega irabaho ko Satani ari umubeshi uruhebwa. Iyumvira kuvuga ngo ingwara y'umuryango irabaho gabasha. Mbe kubera ko tubwira yuko ubutunzi ari ubw'umuryango. Mbega gatatu ko ubutunzi ari ubw'umuryango, agafatanya nk'uwo muvukana atunze afise amafaranga, cyangwa umuonkle afise ibihera byinshi, akaca avuga ati mu muryango iwanyu murabatunzi. Ariko ivyo ntazokwigira bizana mu mutwe wawe. Ivyo kandi vyosha bigutera kunezerwa, akuzana nk'ibintu bikugwaza, bikumerera nabi cyane gose. Niyo ntuzenya yiwe arafatanganya cyane gose ibintu. Rero ugerageze ureke kwemerera umwasi ko aguma ariko arafatanganya ibintu. Nimba uri mu kigeragezo ntiwemere ko kwereka yuko ico kigeragezo ni kubera biriya na biriya. Mubwira ati no, ubu harageze yuko ndakivamo, harageze yuko naho noba nk'ikirimo ndakibamwo, ndi mu kanzu k'Imana. Hagarara ushikamye, hagarara uvuga ati Mana uri wo kwizerwa kandi uzoneshereza. Hagarara uvuga ati Mana nta cangerageje kitari cyo noshobora kwihangana, nta na kimwe. Hagarara uvuga ngo Mana, nimba hariho abantu baciye mu kigeragezo nk'iki ciwanje, urazi ko hariho umuntu ashobora kuza akakubwira ikigeragezo ciwe, ukaca uvuga ati, ukaca unahora kavuga ati aha nta n'ikintu na kimwe nosubira kuvuga, jewe ahubwo ndivugisha. Kubera ko usanga ivyiwe biri pire, ari worse, ukavuga ati
mbega aha ndacafise n'ico mvuga, ukaca ugenda ahubwo ukihana ugafuka mugasaba Imana ikigongo, kubera usanga wowe wari kurigirisha niko no bivuga. Rero umenye ngo ibigeragezo biri kuri bene data bose, biri ku bantu bose, bishikira abantu bose, ariko Imana niyo kwizerwa kandi iraducira kanzu. Imana ishimwe cyane gose. Imana iguhezagire wewe wumvirije aya majambo kandi iguhe umugisha kandi kugire neza. Reka dusenge. Data wa twese wo mwijuru ugororotse, ndagushimiye, ndaguha icubahiro, ndaguhimbaje. Wakoze kuri aya majambo, wongeye kutubwira meza, amajambo y'ubugingo, amajambo ahembura imitima, amajambo yongera kutwibutsa urukundo rwawe Mana, yongera kutwibutsa ubwizigirwa bwawe. Mwizina rya Yesu Kristo ndasengeye mwene data yakurikiranye aya majambo, yakurikiranye izi nyigisho, yari ko aca mu bigeragezo avuga ati ubu ntaco ngishoboye gukora, byarandengeye, bigeze kure. Yari yumva ageze yaho no kwiyakuye ubuzima yobwiyaka, kubera yumva ko ataca kibereyeho muri iyi si. Ariko mwizina rya Yesu Kristo ndamusengeye Imana ngo umugirire neza. Aka kanya aya majambo yongera amwongereza ivyizigiro, aya majambo yongere amuhe guhagarara, aya majambo yongere amuvyure, aya majambo yongere amuhagurutse, aya majambo yongere amwereke ubwizigirwa bwawe Mana, yongere amwereke kuri Imana idahinduka, kuri Imana yo kwizerwa ibihe vyose. Reka Mana yo mwijuru, umuntu wese yakurikiranye aya majambo ariko yari yumva atagira kanzo, yari yumva atakwihangana gifise, Mwami mucira kanzo. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo hamwe n'ibitugerageza ngo uzoducira ngo icanzo, ngo kugira ngo dushobore kwihangana mu kigeragezo. Mwami wanje, Mana yanje, akirindiriye kumutabara, akirindiriye ko ava muri ico kigeragezo, ndasenze ngo Mwami umucira kanzo ko kwihangana, umucira kanzo ko guhagarara ashikamye, umucira kanzo ko guhagarara atagucumuriye ko, atakuvovose ko, atiyanduje imbere y'inyonga zawe. Mwami wanje, Mana yanje, ugire neza umuntu wese yakurikiriye aya majambo, ikiganza cawe kibandanya kutubako muri vyose. Ndabisenze nizigiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turarangije, mwakoze mwebwe mwese mwankurikiranye. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.